arya manama ahuza abantu benshi, harimwo abakorewe ibibi, harimwo ivyabona, harimwo ababikoze bashoboye kwitaba n'abatitavye barabikoze, harimwo n'abanyagihugu baje kumviriza, afasha gushigikira no gutsindagira ukuri twamaze kuronka mu gihugu, afasha kuva muri kivunga bimwe twama tuvuga tuti aba n'abicanyi, dushaka ko bavuga naka n'umwicanyi, tuve muri ya majambo aba n'abicanyi, abahutu n'abicanyi, abatutsi n'abicanyi, vuga uti naka n'umwicanyi, naka niwe yankoreye ikibi. Aya manama ahuza abantu benshi twise audience adufasha kubwira abarundi bose yuko kugira dukire dukwiye gushira imbere ukuri, kuko ukuri kw'ikivunga kudakiza igihugu. Hanyuma icakane, aya manama aha ijambo abantu benshi baje kumviriza n'abaje batumiwe kuvuga, arafise icaruhura ababuze, abakorewe amabi, kuko nta kintu kiruhura nko kuronka ijambo ryerekeye ukuri wari waranyegejwe imyaka irenga 50. Icanyuma novuga nuko aya manama tugiye gutegura ari mwibwirizwa severi ikoresha kujya ivyo tumaze gukora byose vyateganijwe n'ibwirizwa. Mwijambo rimwe dukora ivyo ibwirizwa ridusaba kugira abarundi benshi bataronse umwanya wo kuvuga, tubasange mu komine, tubasange mu province wabo, bavuge baterere, hanyuma bagire ico batahana ku vyanyegejwe muri kahise.